Ndabaramukije abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwe mwese mudukurikirana mudahengeshanije ku mbuga zacu za Eric Burundi TV haba kuri Facebook, kuri YouTube, TikTok, Instagram ndetse n'ahandi. Ndi kumwe n'umujene ndamusanze ku mirimo aho tuganire byinshi haziko nkunze kwazana ibiganiro bitandukanye ariko bamwe muri bo turayaga hama tukahigira byinshi tugatahurira byinshi tukahungukira n'ubumenyi ati yambu mvukanye amakuru yawe n'amahoro nanifuza bari kuturabaha nuko bashobora kumenya ati mbe ndi kumwe nande muri tanakanye ku mazina nitwa Nibigira Salim nkaba nkora akazi ko kumwa ngaha mbe umwuga wo kumwa mwawutanguye ryari? Umwuga wo kumwa ndicayemo imyaka 3. Umwuga wo kumwa uwicayemo imyaka 3. Nicaye ikintu cyatumye utangura umwuga wo kumwa? Ikintu ndatanguye ndiga kumwa kubera ndarize ishuri rananira cyamvuga reka nangure ibintu byo kumwa lakini witangura ibintu byo kumwa nebitangura n'ibintu ukuntu n'ibintu byo gufyina kubera mutama yarambwira genda umwe genda wige kumwa ngiye ku muntu ariko aranyigisha ngaca ndamuta aca yigira nego sasa ndicaye ukwezi naramenya kumwa atana kimwe ndarafata mu mutwe mutama umunsi no waciye azambwira kwamba kubera iki utaramenya kumwa imwa aho sinzi kumwa tene cyo gihe ndigishwa n'umuntu ya aboregwa yarabagwa cyane uwo munsi mutama niho raciye niho ndigiye ko kumwa neza kuva uwo munsi ndabimenya kumwa kwera Imana yaramfashije ndabimenya neza n'ibindi ndiko ndamenya gukora sinzi gusiga umudame no gusuka ndagerageza. Okay, inyuma y'umwuga wo kumwa n'uwahe mwuga wundutse? Inyuma y'umwuga ndazi kubaka inzu, gusiga irangi no gusudira. Okay, akarusho wabonye mu bintu bijanye n'imyuga, kwiga imyuga nakaye ushobora guhanura n'urundi rwaruka? Akarusho ndabonye abantu ndohanura abahungu batararongora n'abandi barongoye ndabasavye nabo nyene bagende barakora bagende bariga imyuga kubera imyuga niyo ari nuzeye igihe kigezweho cyo kwiga imyuga kubera mu iki gihe ntushaka kwicara ata mwuga ufise kubera uzi umwuga hano hose ugenda urabaho. Okay, ikindi kintu ugerageje kuraba nk'ubu nasanze ukorera mu isite nirihe itandukaniro rihari ryo gukorera mu isite no gukorera mu kwibarabara ahantu hasanzwe haca abantu benshi? Okay, ukorera mu ibarabara gukorera kwibarabara no gukorera mu masite ni tofauti. Kweri kwibarabara hari abantu benshi barengana bacaho bimwesha no mu masite ni bake bazaho lakini mu masite ufasha bajya abana bato kubera hari abana badashobora kuja kwibarabara bagumira mu hiro ugasanga umushasi ni mwinshi bakavuga reka ati baze barimweshereza hafi lakini hajya mu hariya kwibarabara nk'umuntu yorengana akavuga arakuza akagerane akimwesha hari n'abandi boshobora kuva hariya bakahasanga no mu masite lakini ikintu kubera canjanye no mu masite ni gufasha abandi abantu bari nyuma y'inuze y'isaro bari mbari y'isaro. Uramaze kwigisha abantu mu mugabo wo kumwe? Hari abanyeshuri umaze kwakira? Ndamaze kwakira 2. Umwe ndaramwigishije gatonya caraheba kubera yari umunyeshuri undi ndaramwigishije acagenda i Tanzania. Yego. Okay, reka tumenye wagana kurangiza ibiganiro ariko tutararangiza nashaka ndakubaze ni ikihe kintu nizihe ntambamye ukunze guhura nazo muri kano kazi kawe? Ikintu nkunda kubwira ne intambamye ibibazo ukunze guhura nabyo muri kano kazi kawe?
umuyaga nkuba nawo tarige tubura umuyaga nkuba tukagira hane tukicara uko nyata umuyaga nkuba dufise aho gasanga inuze imashini rononekaye tuce twicara ama ibateri izuba rikabura nk'aya masora abona imvura igumbigwe hari igihe tutokura. Sawa sawa, murakoze cyane. Reka tumenye nk'abagenda kurangiza ikiganiro ariko tutarangiza abakunzi ba Eric Burundi TV ndagutumye ukanda subscribe niba utari bwakande subscribe ya Jesse Simba from Seed intare y'umumanuko iri kumva hamana kumwe n'umutumire wanje yidondoye ariko byinshi mwe mu bindi bashobora gusiga commentaire yawe hano kugira ngo twumve nawe ukuntu washoboye kwakira kino kiganiro kujya tugenda mu majene batandukanye bakaduha umuco bivanye ku bijanye n'imyuga ugwaruka gwinshi kwijukira imyuga ko usanga imyuga gushika no masaha nitunze ugwaruka gwinshi cyane hakuguma muhira uguma wibaza ati ibintu birazinde ibintu bimeze gute kumbe takaza ufise waraheje amashuri ntiwahejeje iri foko kwijukira imyuga kugira ngo turabe ko buri kuboko buri munwa uronka icyo ufungura. Murakoze cyane, ntibibagire partage.